Itangazo ryihuta cyane rihejeje gushirwa habona n'igipolisi cy'u Burundi. Ni itangazo ryatewe ko umukono na Frederic Budomo ntirize kugucika. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Namakuru yihuta cyane arabana n'ay'umutekano, aho hari itangazo rijanye n'umutekano rejeje gushirwa ahabona n'igipolisi cy'u Burundi kuvyo abene gihugu bo kwitegurira ku munsi w'ejo. Ejo murashobora kumva ibiturika ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nibiri mu itangazo ryatewe ko umukono n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi General Major de Police Frederic Budomo. Isivyo iryo tangazo vyoba ari ibiki ukaza kubikurikira. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo bukaba bwamaze kubimenyesha igipolisi cy'u Burundi, naco kigahita kibishira ahabona. Inzego zose zijejwe umutekano zikaba zamaze kumera magabo. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira amazina y'abandi basirikare baguye muri Kongo, aho amenshi yatanguye kumenyekana. Aya mazina akaba arimwo benshi mu bafise amapeta, harimwo abamajoro ndetse n'abakorporal de chef. Ni amazina menshi cyane muze kumviriza neza kuko urashobora kumvirizamwo wawe. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure n'Umuhuza TV. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko rero nari mpejeje kubabwira, igipolisi cy'u Burundi kikaba gejeje gushira ahabona itangazo. Igipolisi kikaba gisaba abantu bose aho kwigenekerezo y'umunani Kigarama uyu mwaka w'2023 igipolisi cy'u Burundi gifadikanije n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bazokora imyimenyerezo ijanye n'inyigisho. Igipolisi kikaba gisaba abantu bose gutekana ejo mu gihe bazumva ibiturika. Iyi myimenyerezo ikaba izobera mu kigo c'ubwo ubuserukizi mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa, muri quartier Kigobe no mu mabarabara akikuje ico kigo. Ikaba izotangura isaha 2 z'agatondo irangire isaha 7 inyuma y'umutaga. Muri ico kiringo iyo myimenyerezo izoba irikiraba, ayo mabarabara ntazoba arekuriwe ko abantu bayacamwe nkuko vyari bisanzwe, kubera ko hazoba harimwo urwamo rw'ibiturika. Igipolisi cy'u Burundi kandi casavye ko abanyagihugu baguma batekanye kandi ntibagire ubwoba. Ibi bikaba biri mu itangazo rijanye n'umutekano ryatewe ko umukono n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi General Major Frederic Budomo. Bikaba vyagiriwe i Bujumbura kuri uno munsi igenekerezo y'indwi Kigarama uyu mwaka w'2023. Mu yandi makuru kandi nkuko narimeje kuyababwira n'ubundi reka tuyabandanize mu gisata cy'umutekano, aho hari amazina y'abandi basirikare baguye muri Kongo yatanguye kumenyekana. Kugeza ibitigiri n'amazina vy'abasirikare b'u Burundi bahitanywe n'intambara yabaye ku wa mbere uheze igenekerezo ya 4 Kigarama uyu mwaka 2023 ntibiramenyekana. Abasirikare bari muri Kongo bavuga gusa ko iyo ntambara itari yoroshe na gatoya, ko ariyo ya mbere yahitanye benshi. Ibitigiri twari tumaze kuronka ejo ku mugoroba vyavuga ko abasirikare 13 bahasize ubuzima n'abandi 40 bakomeretse. Ariko nivyo vyari ibiharuro vy'imfata kibanza kubera hariho abatazwi iyo bari. Twari tumaze kubaha amazina y'intwazangabo zibiri ariyo Major Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe ndetse na Major Pascal Ngendakumana batazira Faraja. Abo bose bakaba baraguye muri iyi ntambara. Imiryango imwe yatumenyesheje ko abagenzi batanguye kubabikira, ariko igisirikare co ntaco kirabwira iyi miryango. Abamaze kumenyekana hakaba harimwo Corporal Chef Clement Havyarimana afise matricule 7-1 bare HR 2-3-5.
uyu akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani na gatatu ku mutumba wa Kinyinya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Clement Havyarimana yari yinjiye igisirikare c'u Burundi muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2009 avuye muri Paripehutu FNL. Uwundi ni première classe Cassier Hatungimana matricule 8 ubusa 498 bare HR 251 22. Uyu akaba yaravutse umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ku mutumba wa Burengo muri komine Matongo intara ya Kayanza. Uyu akaba yarinjiye igisirikare c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hazamwo kandi deuxième classe Edison Izobampa afise matricule 8785 bare HR 3 ubusa 956. Akaba yaravutse umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'icenda ngo mutumba wa Ruhagarika. Yari amaze imyaka 2 gusa mu gisirikare kuko yinjiye igisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2021. Akaba ari nawe umusirikare akiri muto cyane mu bo twamenye bamaze guhitanwa n'intambara barimwo na M23. Imiryango yabuze irababazwa n'agacerere k'igisirikare c'u Burundi. Imiryango yabuze ibandanya gusaba ko igisirikare coza kiribuka ko iyo miryango ngo birababaje kubona abasoda bapfa, imiryango ikabikirwa n'imbuga ngurukana bumenyi. Igisirikare co kikigumira mu gacerere, hari aho haca iminsi myinshi igisoda ataco kivuze kandi imiryango iba yaramaze kuronka aya makuru maze imiryango ikaguma mu gahinda ko kutamenya neza icabaye. Ahandi naho imiryango irabimenyesha biciye mu butumwa igisoda gisigaye kirungikana abajejwe intwaro kubera gitinya gushikira imiryango. Hari aho imiryango ibimenyeshwa ariko ntibwirwe iyo ikiziga kiri. Ikitavuzwe co ni ikijanye no kwitwararika ubuzima bw'abasigaye. Ibi ni ibintu bica intege abasirikare b'u Burundi basanzwe bariko baragwana intambara bavuga ko badatahura ico igamije, mbere bakabona ko bagurishijwe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gusa duhejeje kumva ko ibara ryasubiriye kugwa uno munsi mu gace ka Mushaki muri Masisi. Aha akaba ari muri Nord Kivu. Abasirikare b'u Burundi bagwane gose muri ako gace birangira hafashwe. M23 iri gitangaza ku mbuga zayo ko hapfira abasoda benshi b'u Burundi ariko nta makuru atomoye turaronka. Mu yandi makuru mu ntara ya Makamba abahuza bo ku mitumba bo barababajwe ngo n'agashiruka bute baronswa kadakwiye. Amezi 5 bariko baratunganiza abenegihugu mu guca imanza z'amatata. Abahuza bo ku mitumba mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi bamaze kuronswa agashiruka bute incuro imwe itarenga. Kubwa bamwe muri abo bahuza, mu gihe umwe wese yategezwa kuronka 35,000 y'amafaranga y'amarundi, abasasa nabo bakaronswa 40,000 y'amarundi baronse amafaranga ari kure cyane yari ategekanijwe. Benshi rero bakaba bariko ngo barababazwa nuko abarongoye amasentare y'intango bajejwe gutanga ayo mafaranga bataravuga imvo ry'igabanywa ry'ayo mafaranga. Abo bahuza bo bemeza ko baronse amafaranga ari munsi yayo bari biteze. Muri komine Makamba ngo baronse 23,000 vy'amafaranga y'amarundi, nayo muri komine Kibago baronse 25,000 mu gihe bategezwa kuronka 35 na 40 ategekanijwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane. Ibi akaba ari bimwe mu bitangazwa n'umwe muri abo bahuza wo muri komine Makamba, asigura agatomora ko ku mitumba imwe abahuza atana kimwe baronse. Abo bahuza bagiriza abakuru b'amasentare y'intango kugoma mu gacerera mu gihe aribo bajejwe gutanga ayo mafaranga. Abakozi bo ku masentare y'intango basa ngo n'abatugwanya. Kuva dutanguye gukora ibijanye n'ababurana vyaragabanutse. Ibikorwa vyacu rero ngo bituma tugabanya ibiturire vyibonekeza muri ayo masentare, akaba ariko bivugwa n'abahuza muri komine Kibago. Bakaba basaba ababijejwe gutora umuti w'iki kibazo kuko kubwabo igikorwa c'ubuhuza ku mitumba kirabafatira cyane ku buryo batagifise umwanya wo gukora ibindi bikorwa.
abakuru ba sentare babajijwe kuri ivyo ntaco bashimye gushikiriza. Gusa abahuza bo ku mitumba basubiriye abashingantahe bahora batirwa ku mitumba kuva ku ntwaro y'igikoroni. Tubandanya turondera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane kugira agire ico ashikiriza, gusa we ntaco yari yashikiriza. Ni mu gihe mu ntara ya Gitega ho ikiziga ca Simoni Buzibori, umudandaza w'imyaka 46 coba caratowe mu kinogo c'imetero 6 z'ubumanuka kuri uyu wa gatatu w'iyindwi. Ico kiziga kikaba caratowe ku mutumba Nkanda muri zone Mutoyi komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Aya makuru kandi akaba anemezwa na Charles Nahishakiye, umukuru wa zone Mutoyi, amenyesha ko imvo y'urwo rupfu itaramenyekana, ariko akabona ko rishobora kuba ari isanganya. Bamwe mu banyagihugu babona ahubwo ari ubwicanyi. Umukuru wa zone Mutoyi akavuga ko ari isanganya, agasigura ko uyapfuye yari yanyoye inzoga nyinshi. Amasoko yaho Mutoyi avuga ko Simoni yoba yarishwe anizwe mu gihe ariko atahutse avuye ku gasoko ko ku Karukona kari muri ako gace nyene. Uwo muhisi akaba yari afise ibikomere mu mutwe n'imbuga itatowe hafi y'ikiziga ciwe, akaba ariko bashimangira. Igipolisi caho kivuga ko catanguye amatohoza. Umuvyeyi w'abana 10 yaciye afubwa inyuma yuko Nyamiramabi yahashitse. Gushika ubu ntawikekwa n'umwe arahagarikwa. Ngaya rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa. Bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezo y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Umuhoza TV, Imana ibahezagire.